donc niga mu wa gatatu primaire wasanga hari ukuntu twishize mu dukundi tw'abana ngo turafise udusheri kandi umusheri wamugira utanamuteguje ngo yimubwire wewe waramuraba ukamushima ukavuga ati ujyana igwanje kandi ntawe uzomubwira uzomuntwa ugacibwira abajama bawe bose atujya n'umusheri wanje ndamubitanze bambamba kumbe ntiyankunda ariko yarampenda dale ewe dariyo ibyo ukoze ntuzobikorera abandi kuko twava tugwara turi benshi ewe dariyo reka tubaramutse tuvuga ati bwakeye cyangwa mwiriwe bivanye naho muherereye cyangwa n'amasaha muri ko muratukurikirana ko novuga ati neza na neza ubu turi muri capitale économique du Burundi twavuye muri capitale politique twaje aha ni Ibujumbura murabona turi kumwe n'umusore ngaha berewe asa neza murabona ko ari umusore agezweho reka kumbure abaramutse hanyuma abidondore hama tuje kwidonido y'ikiganiro cacu hama mubandanye mujya show niko no bivuga reka tukuramutse nanje ndabaramukije cyane ndamutsa nawe ariko badukurikirana mvuga ati mwirambira aho buri hose bakaba bari kumwe na Mr Quiz izina ryande izina rya jewe umuririmbyi yego ni Mr Quiz izina risanzwe uba witwande akazina gasanzwe k'abavyeyi kajya ntwa Regis Quizera yego niryo zina niswe n'abavyeyi banje yego Mr Quiz je gute mu bisanzwe izina kenshi umuntu rihabwa n'akazi bisanzwe rihawe n'akazi yego mwabyumvise yabidondoye reka kumbure avuge aha twagusanze nihe kugira abantu kumbure bamenya aho twagusanze ikatiye kumbure irimo naheje kuvuga aho turi mu bisanzwe aho wansanze ni kumutakura nanje mu bisanzwe urabona ko wansanze nje kuraba umujama wanje rero njemba ngombwa kubwira ati nsanga hano ko ariho narindi ariko nakubitera ndamurindiriye nyene hanyene yego cha turakubitana numva ko ari ibintu by'amavuta yego bacishirize ko kumbure hariya bumva umuntu twaje kuganira nawe bumviriza amateka yiwe bumvirize n'akantu hariya abaha abantu kumbure basanzwe bamuzi n'abatamuzi mu bisanzwe ni indirimbo yanje iri kuri channel yanje ya YouTube yitwa Babajama nkunashaka kuyiraba cha injira kuri YouTube wandike Mr Quiz Babajama cyo followinga hama ibintu bigende neza wihuse yitwa Mr izina ni Mr Quiz indirimbo ni Babajama Babajama yego uwo kwandika Babajama hariya catera kubona neza cyane kuri channel yanje ya YouTube yego twagiye rero bacishize ko bumviriza bo bashaka tuvyaterira inderirenga tunywa amayoga duterete ivyana atari ivyo vyatumanuye mana mfasha undinde kano kagwi kanyamiza mu birori bigatuma ntibuka inshingano Babajama duteramana abanzu baje ngo Babajama twitana baji urumva ko najewe no gufasha yego ndumva ko nawe kaza kweri nawe urumuraka yego bikora neza urakoze cyane so rero twaje kugira kumbure tuganire mbega uwo muziki wawe wawutanguye ryari yacigiye kingana gute utanguye kuririmba ndi kuvuga jewe natanguye umuziki muri 2018 natanguye kayanje y'umuziki ariko nkuko bisanzwe umuntu agitangura aba ari intango nyene kuboneka no gutangura biratandukanye rero ubu niho mbona ko ibintu biko biragenda neza kuva natangura vraiment ubu niho mbona ko nafashe ritme y'igikorwa natanguye 2018 yego ukibitangura warabona yuko aho kumbure ugeze ubu woshobora kubuhageze cankwe wabona ati simbona neza iyo ndiko ndaje okay mu bisanzwe buri muntu wese agitangura igikorwa ababona umengo ntubura baguca intege bakubwira ati ibi bintu urimwo n'ubusazi cyane cyane bivanye naho twe tuvuka bakubonye noneho asha uri mu bintu bya muzike sinzi ukuntu ucugira indi shusho sinzi ukuntu bagufata ariko nyine kubera ko ari impano ari ibintu bikurimwo tegereza nyene kubandanya ico gihe urahura n'abaguca intege ugahura nyene n'abagutera intege ni kuvuga wewe cyo hitamwo rero bivanye n'ikiri muri wewe
nanje nahisemo kubandanya ikiri muri jewe kugira ngo bikunde shike kwihangira kandi nkibona babikoze bigakunda jewe nanje mvuga ati kubera iki naka byakunze irifo ko nanje ngomba gukora bigakunda ego ubwo we ukibitangura ntiwabitanguye kubera ubonye abandi bantu bafise impano ukavuga ati reka ndakumbure ndabigane nigane naka naryohewe n'ibyo akora cyangwa wumva ari ikintu kiriko kiva mu mutima indani wawe cyangwa wari ubaye bwigana mu bisanzwe jewe so kwigana n'imbere yuko ntangwa 2018 kuba no shiri kugwa habona byari ibintu bindi nko kuva ndi muto ukiri umwana yego ndibuka ko ndi mu myaka nk'indwi 8 nahora nteramisha abantu ho muhira yego haje imbere ko dufungura haje kukagoroba nkamanza nkabahasho bose nkabatamwo bakaryoherwa sana aho waba ufise nk'imyaka ingahe nifise nk'imyaka 8 9 uko yego turimbira karirimbo wakunda kuririmba uciga primaire kagutera novuga esprit yo kugira ukunde kuririmba wakunda kuja imbere iminsi yose kumva umenga niko kadudubiza mu mutima kagatwenza umwigisha n'abanyeshuri bagatwenga mu bisanzwe kiyumvire ako karirimbo kaca kaza David directement kaca kaza ariko ukiri mutoyu uri mu tuntu twose ubonye uraturirimba mugabo hari akarimbo ncibuka agakorasi nyene ako nyene niko shaka donc niga mu wa gatatu primaire wasanga hari ukuntu twishize mu dukundi tw'abana ngo turafise udusheri kandi umusheri wamugira utanamuteguje ngo yimubwire wewe waramuraba ukamushima ukavuga ati ujyana igwanje kandi ntawe uzomubwira ugacibwira abajama bawe bose atujya n'umusheri wanje ndamubitanze naje ntaguciriyemo ndibuka yuko umunsi umwe nabonye akana kakobwa keza niga mu wa kabiri primaire ndavuga ati byari byo byose ako uko biri kose uzogatwara ariko ubu naho twohura ntawe nomenya naje nuko urumva naho twohura sinokubwira ngo nuyu kuko benshi baragiye mu mici itandukanye mu micingara itandukanye bivanye nuko bagiye barakura abandi bajyanwa n'ubuzima ariko ako karirimbo rero kavuga gute kavuga naramubonye jewe ndamukunda kare pampampa chiyumviro ngo tugende cakinza mwo kare pampamba ndamujanye muhira bamukunda kare pampamba kumbe ntiyankunda ariko yarampenda tale ewe tariyo ibyo ukoze ntuzobikorera abandi kuko twava tugwara turi benshi ewe Dario arako akaririmbo mfise imyaka uratubeshe akunda karirimbo ico gihe mfise imyaka nk'icenda ndakaririmbira umukobwa witwa Darirene none karako wewe wikomporeje canke karakombi jeje nyene kuje nakiyandikiye ndakikomporeza ndagaha iyo melody ariko rero ubu kubera ko maze gukura kaye naragatwara nabi nabi ariko nk'ubu kubera ko impande maze kuduga urumva ko nshobora kuga uragasohora oya sinabaye nkigasohora ariko nzogasohora none kamiliyoni ndagasohora yego kandi kararyoshe yego asha ndumva ko kuva kya namye ntwika waratwika n'ukuri kw'Imana ukaririmbo ni keza cyane yaranja rero ndagashire ku mugagao nakonyene kugira ngo aho yagiye ko yaragiye kugira azomenye ko kandi sinamuririmbiye kamwe namurimbo turirimbo turabona hakundi twawe turabasazi turabana ndodushira habona twonyene kugira yumve ko ganizere ko utigeze umutwara ku mupresenta muhira naramutwara muhira nyine ndakana ariko sinabwira ngo objectif ndamuzanye ni sinatobora babona nyine dukina ibaza ngo yaje kwiga ngo yaje muri cours du soir kugira narakunda n'ishuri kubera uwo mwana sinasiba nagenda kare wasiba kuja kumutembera cyangwa ntiwasiba kwishuri sinasiba kwishuri kuba niho twahurira kenshi muhira bakibaza ngo ndakunda ishuri bya danje naho nariboneye akana nyine tunganya imyaka kumbe wewe wakunda umwana ntiwakunda ishuri emwe mama yangu je ntikundira ako kana gusura ishuri none duspose ko abanyeshuri hari rero hari bakunda ishuri n'abandi bakunda abana biravana ariko kubwanje ako kana karatumye mbere nunguruzwa nto kunguruje ko naciye nkunda ishuri cyane yego so rero nibaza yuko kumbure twaje hari indirimbo twumvise wasohoye yaciye yamamaye cyane ku maradiyo birigwa baravuza n'igitega turayumva ivuga no ngahi Bujumbura iravuzwa igitangura urumva mu akantu ngo Bantu Boy
eske ijya ndirimbo wowe usanzwe ijya ndirimbo uri muri management ya Bantu Boy cankwe kumbure ni wewe wimenya bimeze gute ijya ndirimbo ko yambamaye cyane usanzwe uri uwo bafasha muri Bantu Boy? Okay, mu bisanzwe je nibaza ko ndi umuririmbyi ariko afashwa cyane na Bantu Boy. Yego, ni kuvuga ko mbere ngiye ko ndamushimira Big Fizzo ariwe CEO wa Bantu Boy na manager, ndamushimire cyane kubera ko bafite uruhare runini mu izamuka ryanje, bashiramo ingufu nyinshi cyane mu bikorwa byanje. Yego, ni kuvuga niho bamfasha. Eske kugira uje muri Bantu Boy mu gihe benshi biyumvira kujayo aho havuyeho aho tubona umenga barafashije abatandukanye ba Kirikwa Kiri ba Double J n'abandi batandukanye bagiye bafasha, we kugira bakwiyumvire ko avuge ati reka tumufashe uno mwana tuzamura impano yiwe, byo byaje gute byagenze gute? Mu bisanzwe ni inkuru ndende kugira ngo nisange muri Bantu Boy, ni inkuru ndende. Ni kuvuga ko uko byaje jewe hari umuntu witwa Eri yaramfashije arandiha album muri Bantu Boy. Maze kundira iyo album ndagenda ndayikora biragenda neza, ariko nyuma mejeje kuyikora album biranka kwisohoka, ariko Bantu Boy yaramfashije irasohoka iraja no kumbuga. Novuga ko itaba igisohoka kibiraho kubera ko naciye ngira ibibazo, ngira ibintu byo kubura abavyeyi iki niki, burya iyo ntuze kimera nk'ikwamye biranka, nisanga mu buzima butameze neza. Rero niho manager yambaza ufite ikibazo ki bimeze gute, ndamusigurira ndamubwira ati jewe bimeze uku tiburya biragoye ubuzima kuba imfuvyi urazi kugira ngo vyakire bigoye. Ahitamo kumfasha nyene nk'umama mwiza, musanzwe muzi ko atari ryo rya mbere. Ahitamo kumfasha ngira umwana wiwe, angira umwana mu rugo bigenda neza cyane. Imana imumpezagirire cyane kuko aha hose ndi, kuko urazi ubuzima bw'Ubujumbura buragoye. Yarambereye umuvyeyi kuko ico gihe nakora nta haruguru nzi n'Ubujumbura. Rero acarahitamwo kungira umwana wo mu rugo. Ego aramfasha ibikenewe, ngurira impuzu ibiki angira umwana wo mu nzu. Nubu ndi umwana wo mu nzu, n'umuryango munini wa Bantu Boy kandi wagutse ukundana. Ngi wakonda bashimira cyane ibikorwa bakoze bagihari, nanje nkiriho nkivyibuka kubera ko abantu barahindagurika. Rero jewe nshimira umuntu agihari atara kuvuga ngo nuko ngo byagenze uko cankwe ngo amaze gupfa. Mranumva benshi bashinga ntaho umuntu yamaze guhwera atagihari ngavyumve, ariko jewe ndamushimira cyane ku nguvu ziwe, kuko umuntu agushize mu nzu ukambara we ukajya we amazi akariha amatara iki, usanzwe uzi neza muri kino gisagara ca Bujumbura ibintu bikenerwa ku muntu ni vyinshi. Rero ndamushimira cyane, yubahwe gose. Yego, urabona yuko ku ntambwe uri kutera uganako, urabona yuko ushobora kushikira intambwe ba Double J na bakiri ku basanzwe bageze ko ubupururo mu macankwe, ku ntambwe umuvyeyi wawe yageze ko ariwe Big Fizzo? Mu bisanzwe je sinovuga ngo nzogera hajya bari, kuko nshobora no kuharenga bivanye n'uburi muntu wese arafise. Novuga ko basi igicapo cy'ubuzima Imana iba yaramupangiye, twe gusa tugashiramo inguvu ubuzima bukagenda nko Imana yabuteguye. Cyo dusabwa n'inguvu zonyene, umwete no gukunda ico gikorwa, vyonyene byo bituma dushika kuri bijya bikorwa by'abanyakazi canka by'abanyamwete, kandi ibikorwa by'umunyamwete ntibeka gutera imbere. Rero rujya gwego ndarubona n'ugwego bari ko guza rushimishije, kandi ndizera neza ndanzohashika nongenda harenge. Yego, novuga yuko mu gihe umuziki w'u Burundi ubona umuntu uza kwirota uruvusanga umenga aha mu Burundi uri hasi, muga mu bindi bihugu uri hejuru, ugasanga nawe twita abastare bo ngaha mu Burundi hariho amalevo badashikako, ugasanga benshi barakorana ama challenge n'abandi ba stare bo mu bindi bihugu, bamwe bakabasaba ko bakora ama clip video bakabankira, ugasanga bakoza ama audio gusa, basoya ama audio gusa,
ugasanga abandi nabo baragenda bakabasaba collabo kandi bitwa ngo n'abastari bakomeye cyane bo ngaha mu Burundi bakora music bakomeye cyane twemera ariko baje hanze ugasanga bagiye mu izo za Tanzania izo za Nigeria izo za Kenya bakabagara ko bakavuga ati mwebwe ntitubemera wewe wibaza ko biva kuki wibaza ko ico biva karikiye ari impamvu mu bisanzwe je ngerageje kuraba kubonzi sinzi wowe washatse kuvuga mugabo je abonzi dufate nka Big Fizzo ahora sohoka gakora kandi bikagenda neza n'amaclip Satubi ahora akora gasohoka bikagenda neza na clip zigakogwa rero biravana nuko kuntu umuririmbyi wino nuwa hariya bataba batagihurije ko neza je mu bisanzwe nibaza ko bijya bindi bihugu icambere bamenye gukunda ibintu byabo hakiri kare kuko urabona natwebwe baririmbye mu Burundi basigaye babikora basigaye bakwita miliyoni 10 kare umuntu agize umuriyoni wasanga ari karasebura cyane aryoherwa gose mugabo no munsi usanga umuntu wari we wese arabikora ubu byabaye nk'ingeso mu bisanzwe natwe abarundi tuko turamenya gukunda ibintu byacu no kubiha agaciro bajya ibanga badusumbije badutanze kubikumenya gukunda ivyabo hakiri kare ariko no munsi natwe nk'abarundi tuko turamenya gukunda ivy'iwacu rero ikintu hanini no kongerako gukunda ivy'iwacu no kubishigikira gushigikirwa urumva gushigikirwa yego wowe uvuga ko woshigikirwa nabandi mu bisanzwe ndiko ndavuga gushigikirwa ni kuvuga nta muntu yama yikwije muri byose dufate nk'ubu ndashobora kuririmba ukaririmbo nkashigikirwa n'umuririmbyi ankuriye munini cyane amazogera ku rwego ni kuvuga je bizonyorohera cyane kuduga binyoroheye yego rero ntitwakundana tugashyira ingufu hamwe tukamenya ati n'ujya n'umwana w'igihugu asohoye igikorwa reka tugipromotinge tugikundisha abarundi n'abanyamahanga bategeza aho gikunda sinzi ko urabona ko mu Rwanda ukuntu bisigaye bimeze indirimbo zo ngaha zisigaye hariya mu Rwanda arizo ziri hiti cyane kubera iki twabanje kuzikunda muga twebwe ubwacu ntitutazivuza ngo tuzikunde uriya nazo zikuzivuza gute nakayo utazikunze ukiri ngaho nyene baravuga yuko Kiriku yagiye mu Rwanda akakora show mugabiza kurangira bamuzimirije ko bidakunze ko abandanya show wewe bibaza ko byavuye kuki kugira bamuzimirize kandi baravuga ko atari bwo bwa mbere bibaye mu Rwanda ko kantu bama bagakora kenshi ugasanga ibintu bigenze nabi hageze ku muririmbyi w'umurundi eske byo biva ku mu DJ byo biva ku bantu benshi babanyarwanda wewe bibaza ko byavuye kuki mu bisanzwe sinovuga ngo abanyarwanda bose muri rusange ni babi mbere benshi n'abana beza ariko muri bajya benshi beza ntihaburamwo umuntu umwe yitwa Kavyonzi rero mu bari bajya benshi bari barindiranye Kiriku n'igishika cishi cyo kumwumva bateramishe baryoherwe na cyane cyane kasanzwe afite indirimbo yiwe yiki yabikora neza urumva muri bajya benshi bari bamurindanye igishika hariho abatifuza ko bijya bikorwa byiwe abiheraheza bisozera bigende neza yego mugabo si bose hariho utugwi tw'abantu baba batifuza ko umuziki ndundi wojabuka hariya mu Rwanda mugasi bose ariko hariho bafise iyo mitima ariko rero novuga ati abantu bafise iyo mico bakiba bafise uwo mutima bohindura kuko si byiza kuko ikintu cera kirera kirabura kirirabura kandi mu make hariho abantu bibaza yuko kumbure iterambere ry'umuntu riri mu ico gihugu ariko batakonta kuri Afrika batiyumvira ati Kiriku niyagira ibintu neza mu Rwanda twebwe aha mu Rwanda turatera imbere n'u Burundi buratera imbere na Afrika iratera imbere batiyumvira yuko atari na Afrika gusa ahubwo tuhari kubera Imana nayo ntiri muri Afrika gusa iri kwisi nzima iyo ukoze ikintu kikagenda neza umfete uburi mu mugwi w'Imana Imana nayo iragushigikira rero kubw'ivyo nibaza akajambo kamwe bobwira abo bantu bakora ivyo bintu bibaza ngo ni satuntu twanje ariko nta satuntu tw'umuntu tubaho ni umuntu ari kubw'Imana kandi Imana iganza isi yose yego nukuvuga abo bantu akajambo nababwira nuko ivyo vyumviro bo bihagarika kubera ko umuntu atezwe imbere n'Imana kandi Imana yamaze kugurura nta uzibira rero iciza nuko abo bantu bakifise iyo mitima bo bihagarika kuko umunyarwanda ateye imbere cyangwa umurundi ateye imbere n'umunyarwanda bateye imbere kubera ko umurundi n'umunyarwanda bisa nkaho ruri mari rumwe yego aho tujambo tudahuriza ko tumwe na tumwe ariko umenye ko indirimbo yo mu Rwanda agenda yumvise ari hiti nyumva byose irangyohera nk'iyo umurundi
rero nabone bareke ako kantu yego kugira ngo bibe nka kera kuko nabone bahora bazi no bikagenda neza rero ivyo novuga ati abantu bafise ako gatima atanze igirimwo mu byihoze kugira ngo nimba umuntu Imana yamucishirije akayira gahezagirwa bareka hezagirwa kuko nuko uzogerageza kumuhagarika nukuri ko Imana ntawe uzi ntibizokunda nimba yashikiriwe yego akajambo kamwe kumbure sinovuga ngo akajambo kamwe nashaka umbwire abaririmbyi babiri wibaza yuko bari mu bantu bafashije isi igahindura imico kubera indirimbo z'isi mu gihe bamwe bibaza ngo bariko ngo bateza imbere ngo ibihugu byabo cyangwa imiryango yabo cyangwa bo nyene bariko bariteza imbere ariko abaririmbyi babiri womenya mu isi bashoboye guteza imbere umuziki kandi bagafasha n'isi mu rwego rwo hejuru babiri gusa muri gospel no muri profane abaririmbyi babiri hariho muri gospel no muri profane nshaka babiri ni benshi ndazi ko ari benshi ariko nshaka babiri gusa tuvuze isi si mu Burundi gusa n'isi yose bayihinduye yego bashoboye gukora amajambo agahindura abantu benshi mu isi kw'isi yose umuntu je novuga ati yarashoboye gukora ikintu kikibika cyane mu mitima y'abantu benshi kw'isi yose ariko ni Michael hamwe na Bob Marley. Urakoze cyane wavuze muri style ya ntunzeye ico bita muri style ya gospel. Okay, muri style ya gospel sinkunze kubakurikirana cyane sinkunze kubamenya amazina kubera kusanga bitwa ba apotre ba apotre ntuzi ugasanga ni birebire yego dispose ko ari Yesu yego reka tuzize ko ari Yesu kuko niwe bakunze kuvuga cyane nakaye niwe mustara barenze yego okay so urumva rero yavuze Bob Marley nibyo ntabeshe Bob Marley Michael Jackson abo nabantu bashoye kuvuga amajambo y'inkora mutima siri tudufatiye kuri Bob yaravuze amajambo y'inkora mutima ku buryo budasanzwe n'ubu baracamwibuka yashoye kuvuga amajambo menshi avuga ati Afrika dukundane duhaguruke dushire ingufu hamwe ayo n'amajambo buri mu nyafrika wese akiri mu mutwe wiwe turangiza ikiganiro cacu akajambo ka nyuma ushobora kubwira abantu badukurikiranye hariya kumbure ico tutoba twavuze gishasha mu byugiye kuzana hanyuma ce tubasezera turangiza ikiganiro cacu mu bisanzwe nagira kwanda shimira bariko badukurikirana ndababwira ati murambe cyane Imana bampera umugisha hama ico mbasaba nk'umuririmbyi wanyu nukunshigikira muri bwabo mwenyene mukunkurikirana kuri channel yanje ya YouTube ego kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza nk'abantu bamenyesha ko usanga ndabafitiye ikindi gikorwa buca ndabaha kandi nkeneye ingufu zanyu kugira ngo ibikorwa byanje bigere kure tubashimire ku kiganiro ciza mwaduhaye okay namwe tubashimire ngene mwigoye mukafata intuzi ingendo muje kutonda byango dukorane Imana ibabampera umugisha okay ku bantu bakeneye kukuvugisha kugira ngo kumbure muze muganire bafise nk'ibindi bibazo bokubaza cyangwa ico boshobora kuguterera mu vyiyumviro cyangwa mu buryo kugira ngo bandanye utera imbere akanimero ka telefone okay nimero yanje ya telefone ni 66 814 043 mwakoze mwebwe mwafashe kano kanya kudukurikirana novuga ngo ntituzohengeshanya kuguma tuje hatandukanye mu ntara zitandukanye z'igihugu ndetse sino mu ntara gusa murumva limite yacu kwitagarukira mu Burundi gusa aho tuzoshika hose tuzoguma twabahaye inkuru shasha wandanye mumenya ivyipasa muri ino si yacu turimo naho butatu dusubira bye merci beaucoup